Green Hills International College y'Igitega ni ishuri ririko riravugwa na benshi muri kano kanya bivanye n'ivyahabereye kuri uyu wa 23 Gitugutu mu mwaka wa 2025. Ku makuru dukesha insamirizi y'igihugu RTNB mu gicugu cyo kwa 23 Gitugutu uyu mwaka nk'isaha 8 z'ijoro abanyeshuri bagera kuri 25 bo kuri iryo shure ryisumbuye riri muri quartier ya Bwoga mu gisagara ca Gitega biyambitse ibibanyegeza mu maso mask maze birara mu bikorwa bigayitse byo guturira ibiro vy'ubuyobozi bw'iryo shure bakoresheje ibitoro no kumenagura ivyuma bifata amasanamu caméras de surveillance vyaheruka gushirwa kuri iryo shure. Nkuko vyemezwa na Nestor Hakizimana ajejwe uburaro n'indero kuri iryo shure, abo banyeshure baramenaguye ibiro vy'abayobozi bongera baronona ibikoresho vyinshi harimo n'ivyumba vy'amasomero. Icuka kitameze neza kuri iryo shure catanguye hacindwi zitatu amashuri atanguye. Abanyeshure batanguye bavuga ko umukate bahabwa ari muto bigatuma badahaga. Ivyo ngo vyaciye bitorega umuti, ariko haciye iminsi bamwe mu banyeshure batanguye kurandura amakamera y'umutekano yamanitswe mu buraro no mu bindi bibanza byo kuri iryo shure. Kwa 17 Nyakanga ikamera yari mu buraro bw'abahungu yararanduwe, baca banamenagura ibiro vy'abajeje gukurikirana indero y'abanyeshure n'ibiro vy'abaganga. No mu buraro bw'abakobwa amakamera abiri yari yahamanitswe yararanduwe arananyuruzwa. Hakizimana yavuze ko amatohoza yabaye inyuma yaho yerekanye abanyeshure batanu bafise uruhara muri ivyo vyose. Batatu bagirizwa kumenagura amakamera, umwe yafashwe yenwa urumogi akiyemeza gutegura imigumuko n'undi yafatanye itonga ry'urumogi. Abo bose ngo baciye birukanwa burundu. Ivyo vyashitse rero ngo vyatumye abandi banyeshure bahagarika ivyigwa bakavuga ko batazosubira kwiga batari kumwe nabo birukanye. Niko rero gutegura ibikorwa bibi byo guturira ibiro vy'ubuyobozi bw'ishure no kumenagura icuma kibika amasanamu afatwa na ya makamera kumva yo kuzimanganya amatohoza. Ubuyobozi bw'ishure ngo buriko burabandanya amatohoza kugira hamenyekane neza uruhara rwa buri umwe wese muri ico gikorwa c'ubusuma no guturira ibiro. Ubwo buyobozi bumenyesha ko ivyo vyashitse birengeye ubushobozi bw'ishure, ari naco gituma bwaciye bwikora ku gipolisi. Abanyeshure 25 nibo bahawe igipolisi ngo gikora amatohoza, ubutungane buzoburenganzira ngo azosubizwa mu ishure. Ivyabaye kuri iryo shure vyibutsa ko kunywa ibiyayuramutwe mu mashure no mu gwaruka atari bishasha mu Burundi. Kwa 19 Gitugutu mwaka wa 2023 ubushikiranganji bujejwe intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano bwaratunganije inama yari igamije kwiga kwigwirira y'ibiyayuramutwe mu Burundi n'igabanuka ryawo. Muri iyo nama Patiri Desire Yamuremye niwe yari yatumiwe ngo asigure ibijanye n'ikoreshwa ry'ivyo biyayuramutwe. Mu biharuro by'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu yagarutseko, uwo mupatiri yamenyesheje ko ibice vy'abafata ibiyayuramutwe mu Burundi ari ugwaruka rufise hagati y'imyaka 25 na 35. Mu mashure naho ibice birenga 2% by'abanyeshure bo mu mashure yisumbuye barihereza ibiyayuramutwe. Afatiye ku burere ivyo biyayuramutwe bifatirwamwo, Yamuremye yamenyesheje ko igisagara ca Bujumbura kiza imbere ku bice birenga 21%, intara zo mu manuko zigakurikira n'ibice vya baba 19%, hama izo hagati ibice birenga 12% n'izo mu buraruko ku bice bingana na 12%. Muri iyo nama haravuzwe namwe mu mashure hari abana bihereza ibiyayuramutwe, hongera harashikirizwa ko akenshi abana bo mu miryango yifashe ari bo bambere mu kuvyihereza. Patiri Yamuremye avuga ko abana bo mu makaritsiye nka Kiriri, Mutanga, Kinindo batangura banywa ivyitwa shisha. Ibi ngo bizwi nkaho bidakaze cyane, yamara ngo usanga hari ivyo bongeramwo mu kuvyihereza. Kuco biva ko ngo abo bana b'abakire abari bo bafata iya mbere muri iyo ngeso, uyu mupatiri asigura ko biterwa nuko bamwe bataba bitaweho n'abavyeyi mu kubaganiriza, ariko bakihutira kubatekerera uburyo bwinshi bw'amafaranga bagendana bita argent de poche. Kubera ico yita crise familiale, aba bana usanga iyo bashitse imuhira bitabwaho n'abakozi gusa, bigaca bituma babona ko bahebwe. Ngo biba vyoroshe rero ko bakoresha bwa buryo bwinshi bahabwa mu gutuma vyabiyayuramutwe abandi bana bigana batifise cyane bagaheza bagaca babisangira. Hokogwa iki kugira ngo ivyo biyayuramutwe bisezererwe mu gwaruka no mu mashure? Kubwo bari muri iyo nama twababwiye, gufata ibiyayuramutwe ku bana bakiri mu mashure ni ingorane ikomeye yoshobora gutuma igihugu kibura abarezi, abasirikare n'abandi bagihagararira muri kazoza. Aho ntihavuzwe ingaruka zo guheba ishure, ubwicanyi, ubusambanyi, ingwara n'ibindi kubavyihereza. Kugira ibiyayuramutwe bituzwe, benshi mu bari aho bagarutse ku gukomeza indero yo haziko biciye mu kiyago hagati n'abavyeyi n'abana ku mabi ajanye no gufata ivyo biyayuramutwe.
Patiri Desire Yamuremye avuga ko hokurikiranirwa hafi ibijanye n'ikoreshwa ry'imbuga hwaniro, ngo hari zimwe muri zo usanga zigisha ko gufata ibiyayuramutwe ataco bitwaye, iyo umwana aziguyeko rero ziraheza zikamutesha intumbero. Nibiki mweho mubona vyotuma abanyeshuri bavavanura no gufata ibiyayuramutwe?